Ndabaramukije. Hari amagambo 8 nipfuza ko tuganira adakwiye kuvugwa mu muryango n'umunsi n'umwe. Ayo magambo mushobora no kuyasoma musomye ibitabo byitwa nka mariage, Kaisi, Vive communiquer na l'itinéraire du couple. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Yakobo 3:6 kururima rumuriyo kandi ari kibi kingana n'isi. Ukwiye kwitonderwa. Akantu gatoya gakomotse ku rurimi gashobora gukora ibara. Muri Petero ya mbere 3:10 handitse ngo umuntu agomba ubugingo agashaka kuzobona iminsi myiza kwisi akwiye kubuza ururimi rwiwe kuvuga ikibi. Hari amagambo rero 8 shaka ko tugaruka kadakwiye kuvugwa mu muryango. Ijya mbere n'amajambo yo gufyina. Mu muryango ntabwo bavuga amajambo yo gufyina ngo mbabarire ngo nukuri ngo narinda ngo ntabwo kwari kugutukana kwari kugusuzugura ngo kwari ugufyina. Mu muryango ntibafyinayo kuko ntabwo ari aho bakinira comedy, si film. Ijya kabiri n'amajambo yo kwicuza. Gusa imbona n'ingene ngo nakureheje ngo bari barambwiye ngo imiryango yanyu ngo bakabivuga ngo nakure ngo nagutwaye ngo nakugiye ko ngo ndeba he. Ibyo ntabwo bivuga mu muryango. Kuko urugo ntibaruhonja nka kujya ugenda mu isoko ngo mponja mbanze numvirize. Amajambo ubundi bwoko bwa gatatu bw'amagambo n'amagambo yo gusuzugura uko umuntu yaremwe. Soneta physique ngo ibyisongura utwe ngene kareha ngo wamuhimbire ngo uri umugabo ngo umugore ibintu byo gusuzugura uko umuntu yaremwe ntabwo bivugwa mu muryango. Ikindi n'amajambo yo kunegura ubwenge bwiwe, basuzugura ubwenge bwiwe ngo nta n'ubwenge ngo nabubira ufise ngo ngo urakomeye ngo kijuju gusa ngo kigoryi ngo ngo sinzambona ko wuzuye. Amajambo yo kunegura ubwenge bw'uwo mubana ntabwo yemewe. Ikindi n'amajambo yo gusuzugura umuryango akomokamo, yaba umugabo wawe n'umugore wa kirazira kusuzugura umuryango umuntu akomokamo. Ayo magambo ntabwo yemewe. Ikindi n'amagambo yo gukekeranya abana uhajya ngo uyu mwana ngo komenga nta numwe ngo basa ngo mu muryango wacu ngo izi nzara zikuye ngo n'uyu mutwe n'aya maso cyangwa ngo uhajya ngo uyu ngo n'uyu wacu wiyinda ngo komenga ngo ntanda ngo nateye mwino minsi. Amajambo yo gukekeranya abana kirazira kuyavuga mu muryango, muze muyitondako. Ikindi n'amajambo mabavugirwa mu migani kaza gusuniha ngo uvuga ibintu by'imigani ariko bibi. Ikindi n'amajambo yo gukosora ariko avugirwa imbere y'abana n'abashitsi n'imiryango ntabwo yemewe. Imana yaturinde.